Eka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV aka kanya Bujumbura ibejeje kuba ni ibintu biteye ubwo banyemerera tubigaruka ku makuru akomeye cyane aje kudushikira aho Perezida Evariste Ndayishimiye agaraye ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda ugiye kubagaza aho nyene cubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye kuri uyu munsi ari nyene twari twabashikirije inkuru ivuga yuko yagirishije ibiganiro n'inama kadondura ariko rero bigatanye n'ubugwayi bwiwe nkuko amasoko yacu avyemeza aka kanya rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko rero ibijumbura n'igitega bejeje kuyangara ku mugwa mukuru wa politiki bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yugaraniwe kubwa amasoko yacu akomeye cyane rero bamwe mu bishize gutembagaza ubutegetsi umwaka wa 2015 bakaba biganukiye nga mu gihugu c'u Burundi aho nyene ivyo vyose biriko biragirizwa umuhari w'inyeshamba Raid Tabara nkuko amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira abimenyesha bamwe mu bategetsi bakemeza yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobo cataziranda kugarika wewe n'igihanganje General Prime Niyongabo ari bo nyene bafise uruhara rukomeye cyane mu guhungabanya umutekano w'igihugu muri aka kanya mu gisagara c'ubudandaji ibujumbura nkuko amasoko yacu avyemeza no ku kibuga c'indege citiriwe Mekiyo Ndada ibujumbura amakuru akomeye cyane yeje kudushikira urujano ruza rw'abantu ingenzi gushikungu rero zikaba zigeramijwe n'umutekano n'isinzi y'abasirikare bariko rero baracicibikana irya niyo nkuko amasoko yacu avyemeza abasirikare rero batari bakeyi kuri ubu rero bakaba bayejeje kwemeza yuko sinyari zejeje gukugwa na cane kuri ico kibuga aho nyene batari ko barabandanya gukomirikana na bamwe bahereriye irya nino mu bisagara bitandukanye na cane abahora nanone bajejwe kwikambi icungerera umutekano w'umukuru w'igihugu amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira nyemera tuyagaruke ku buryo bw'idonido kandi dutanga umuco umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobo cataziranda kugarika kuri ubu ngubu rero yavuzwe akatari gake mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye vyakekwa yuko nyene yoba yarahawe ishano n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobo cataziranda kugarika gushikungu rero dossier ikomeye cyane arashobora kugirirwa nk'ivyashike General Alain Guillaume Bunyoni mu nyuma z'uko rero hahejeje kumenyekana amakuru yuko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe amenyesha abahanuzi biwe yuko bikekwa yuko abishinze gutembagaza ubutegetsi umwaka wa 2015 ari bo nyene baba bahejeje kwishikira nga mu gihugu c'u Burundi mu nyuma z'uko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira yemeza yuko rero General Niyombare yo bari nga mu gihugu c'u Burundi aho nyene uruhagara ruciye rwaduka nyemera rero tuze kwigushitsa ko mu buryo bw'idonido eka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kure umviriza amakuru yacu duherereye na cane muherereye irya nino ku migane makungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kure umviriza amakuru yacu herereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abatwumviriza muherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura na cane abatwumviriza muherereye ku kibuga c'indege citiriwe Mekiyo Ndada ibujumbura amakuru akomeye cyane yeje kudushikira rero na makuru ate ubwo bunyemere tuze kuyagaruka ko eka nsubire ndagwe kaze kuri wewe wumviriza amakuru yacu uri nga mu makomine agiye atandukanye mwese muhaye kaze mu makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya nkuko amakuru ava mu biro vy'umukuru w'igihugu avyemeza ibiriko birabanga mu gihugu c'u Burundi birateye ubwo kandi nakamaramaza ibigirirwe Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko rero umugambi ukomeye cyane wo kumutembagaza nkuko twari twabibashikirije amakuru yacu yaheze wari uwifashe munyemere rero tubigaruke ko kandi dutanga umuco kuri ibi vyose kansubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kure waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracobonera akazujyana nyine upyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibigando dutambutsa kuri Burundi News TV ndabibutse yuko rero ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka zina muntu mukatorizwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini gushikubu amakuru akomeye cyane yeje kudushikira na amakuru ateye ubwoba ubwo nyene Perezida Evariste Ndayishimiye biriko biravugwa yuko yugaraniwe ku kirimba mu nyuma z'uko rero nkuko amasoko yacu ava mu biro vy'umukuru w'igihugu avyemeza kuri ubu rero abo mu biro vy'umukuru w'igihugu batashimye kugira ico batangaza ku makuru ariko arakwiragizwa irya nino kuhingangurukana ubumenyi butandukanye aho nyene bamwe muri abo bamenyesha yuko nyene nabo batazi ibiriko birashikira umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye uruhagara rukomeye cyane mwikami cungerera umutekano w'igihugu rwajeje kuvuka
biheruka mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatswe kugandagurwa ubwo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yoba agiye kuhabonera nk'ico imbwa yaboneye ku mugezi mu nyuma z'uko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari we nyene ategerezwa gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza ariko abanyagihugu na cane bo ngaha bakaba rero bamwiyamirije kure ubwo bamenyesha yuko na wewe nyene ari umwicanyi ruhebwa. Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika bamwe mu basirikare bakaba batanezerewe n'iyo ngingo ubwo nanone batangaza yuko rero aho gusubirirwa na Gervais Ndirakobuca umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yobandanya abarongora mu ntwaro itagira amategeko. Amakuru rero akomeye cyane ajeje kudushikira mu nyemere tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido mugabo bibaye mu nyuma z'uko rero bikekwa yuko ibintu biyejeje kuyangara ubwo nanone ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura umutekano wabaye mubi cyane ubwo rero bivugwa yuko rero General Niyombare yoba yicikenga mu gihugu c'u Burundi mu nyuma z'uko yarahejeje iminsi itari mikeyi aronderwa n'umukuru w'igihugu ubu rero yoba ajeje kwishikira mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira bivugwa yuko rero n'umugwi w'inyeshamba Red Tabara waba watanguye gusubira kuvugwa mu gitero gikomeye cyane coba cumvikanyemwo amasase atari make mw'ishamba cimeza ry'ikibira aho none rero turibuze kubitanga ko umuco kuri ibindi biriko birakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi ese byo bihuriyeho ku makuru akomeye cyane ariko arakwiragizwa bivugwa yuko rero sinyari zeje gukurwa ko na General Niyombare kuri ubu ngubu rero mubikitse mu kizacu ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yugaraniwe igitega nkuko rero amakuru ava mu mugambi uri kutegetse wa CNDD-FDD bimwe biravugwa yuko rero bimwe birimwo igipfungu cishi cyane ari navyo nyene tugira ngo dutange ko umuco. Amakuru ayejeje kudushikira yemeza yuko nanone umukuru w'igihugu nyenicubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu atswe kugandagurwa ugira kabiri ubwo nyene yava mu gihugu ca Kongo mu gihugu kibanyi ca Kongo mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira yemeza yuko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kuri ubu ngubu ageramijwe n'abategetsi batari bakeye na cane bamwe mu basirikari bafise ipeti rya generale aho bamenyesha yuko rero bahejeje na cane kwinubira intwaro y'agahotora ya Perezida Evariste Ndayishimiye intwaro mbi koko ntirama ibibaye mu nyuma z'uko rero vyashikirijwe n'umwe mu bagumya banga amenyesha yuko rero nawe nyene ageramijwe no kubandanya yumviriza amajambo akomeye cyane ariko arashikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bibaye mu nyuma z'uko rero ibiriko birabanga mu gihugu c'u Burundi ese koko kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura uko amasoko yacu biro vy'umukuru w'igihugu avyemeza biravugwa yuko rero umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika yoba agire ico ashikiriza ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu ariko rero bigaca bigorana mu nyuma z'uko biboneka yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abizigirwa biwe aribo babandanya kongereza umutekano kuri iyo radio. Evariste Ndayishimiye gushika ubu atakaryo na kamwe afiso kukugira ico ashikirije ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu canke muri bamwe mu bajejwe kumenyesha ivyo mu biro vy'umukuru w'igihugu gushika ubu rero amakuru ayejeje kudushikira akaba yemeza yuko ibiriko birashikira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari ibintu bite ubwoba. Unyemerere rero tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye kandi tuze gutanga umuco kuri aya makuru mwanyegejwe ubwo rero General Niyombare yishikiraga nga mu gihugu c'u Burundi uruhagarara rwaciye ruvuka aho bikekwa yuko rero yoba yazanye n'umugwi w'inyeshamba Red Tabara uko nanone vyatanguye kuvugwa n'abatari bakeye mu bategetsi ubiro vy'igendereza bikaba bimenyesha yuko Evariste Ndayishimiye ico banigishikari vyose rero kuko umwanya ku mwanya ashobora guhagarika ibiro vy'igendereza rero bikaba bimenyesha yuko gushikungu rero umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ico banigishikari vyose kuko umwanya ku mwanya ashobora guhagarikwa umutima dufatiye ku makuru akomeye cyane yo gukura ko isinyari ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura aho nyene ivyo vyose bivugwa yuko rero vyakozwe n'abagenerale bamwe kuri ubu ngubu rero batanezerewe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kugwa amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira tujya tubashitse ko mu buryo bw'idonido biravugwa yuko General Prime Niyongabo aramutswa amabanga yo kurongora igisirikare cacu Burundi aho nyene amenyesha yuko rero ibi vyose rero bibaye mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye biboneka yuko ataca ashoboye gushitsa mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye akaba yagirizwa kuba none yarashikirije amajambo na cane y'agacamutwe mu gihugu kibanyi ca Kongo aho biboneka yuko abanyagihugu batanguye rero bamwagiriza kuba adashikiriza amajambo aganukana igitoro nga mu gihugu c'u Burundi ahubwo akabandanya ashikiriza amajambo abiba urwango hagati y'ababanyi n'ibihugu bitandukanye nkuko amasoko yacu avyemeza bamwe rero mu bategetsi bakomeye bemeza yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye atagisabwe ategerezwa gutanga imihoho vyihuse mu nyuma z'uko rero umutima wiwe uhagarara nkuko vyaboneka yuko nabo nyene bahagarika uwo muhisi Perezida Petero Nkurunziza kubwa makuru akomeye cyane ajeje kudushikira rero biravugwa yuko rero
rero imigwi ishika ibiri ariyo nyene yishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Umugwi wa mbere unyemere rero tuze kugusigurira mu buryo bw'idonido, n'uwa kabiri tuze kuganuka ko kandi dutanga umuco kuri ivyo vyose biriko birakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi. Mugabo bibaye mu nyuma zuko rero ivyo vyose tugira ngo tuze kubitanga ko umuco. Amakuru rero mwanyegejwe n'ubutegetsi rero tukaba tugira ngo yose tuyashire agaragara, aho nyene amajambo y'agacamutwe ajeje gushigwa agaragara. Unyemere rero tuze kuyitanga ko umuco. Ese koko Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika iyo bayejeje kwihagira ubutegetsi mu nyuma zuko rero vyari biyejeje agayikatari gato y'ibivugwa yuko rero umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika agiramijwe rero no kubona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arasambura igihugu c'u Burundi. Ariko mugabo bibaye mu nyuma zuko rero abatari bakenyene biyamirije kure ingingo y'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika, abo babona yuko rero kandi bagashikiriza yuko na wewe ari umwicaji ruhebwa. Gushika ubu rero mbere yuko tubashitsa ko amakuru akomeye cyane twabateguriye, nyemera amakuru tuyatanguriye kuri aya makuru avugwa kuri ubu ngubu rero ngagara. Abantu rero benshi bafatiwe mu kwabo mu nyuma zuko rero muri quartier ya gatandatu ya zone Ngagara nanone mu buraruko bw'igisagara c'ubudandaji Bujumbura. Kuri ubu ngubu rero yarugarijwe n'abapolisi bafise ibigwanisho bikomakomeye. Ni muri iki gitondo mu nyuma zuko rero ibiriko birabanga mu gihugu c'u Burundi ari akamaramaza. Amayira yose rero yinjira na yasohoka rero yaracungerewe n'abapolisi. Muri uwo mwanya nyene abapolisi rero benshi bariko barasaka mu mihana yose muri nanone muri izo quartier irimo rero amazu arenga amajana 3. Abantu benshi rero bagizwe anini n'urwaruka bahagaritswe mu nyuma zuko rero bikekwa yuko ari ikintu gikomeye cyane kitariko kiragenda neza nga mu gihugu c'u Burundi. Kubw'inkuru ya Burundi News TV rero abapolisi bavuganye n'abamenyesha makuru bacu bavuga yuko rero umugambi wo kurondera ibigwanisho rero bicira umuriro vyo rero binyegejwe canke bitunzwe n'abatabifitiye uruhusha mu nyuma zuko rero muri iyo quartier hamwe rero n'ibiyayura mutwe bibandanya vyiyongerekanya. Igipolisi rero nicatanze na cane itangazo rimwe kuvyoba vyafashwa. Ariko rero urwaruka rwishi rero hamwe n'abakozi bo mu nzu zitandukanye kuri ubu rero barahagaritswe na cane bikavugwa yuko rero bajanwa mu gashoka igipolisi mu gisagara ca Bujumbura. Ibi rero bikaba vyabandanije no kuri uyu mugoroba aho biriko biraboneka yuko rero ibikwejeje gushikira nga mu gihugu c'u Burundi ari ibiteye ubwoba. Ivyo navyo rero uko amasoko yacu ava mu biro vy'umukuru w'igihugu bikaba bigiye guca bigerekwa ku gahanga k'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Igipolisi rero nticatanze itangazo na rimwe ku vyoba vyafashwe. Urwaruka rwishi hamwe rero n'abakozi bo mu nzu bahagaritswe bajanwa na cane mu gashoka igipolisi mu gisagara ca Bujumbura. Abo rero bari bafashwe kuri ubu ngubu rero batanze amafaranga atari makeyi ibihumbi 40 buri wese kubw'amasoko mu gipolisi. Rero abo bantu rero ntibari nanone banditswe mu makaye y'umuryango ategerezwa guterwa ko umukonero rero n'urongoye quartier. Niko rero amasoko mu gipolisi yemeza. Kubwo abanyagihugu rero isakwa ryavuye rero rihinduka igikorwa cyo gutoza amafaranga. Abantu benshi rero batanze amafaranga riri hagati y'ibihumbi bishika rero 5 n'ibihumbi bishika 10 nkuko amasoko yacu avyemeza, kugira ngo rero nanone umutekano wabo n'abajejwe intwaro kuri ubu rero ntibabashikirize mu dusha. Niko rero bagaragaza umubabaro bamenyesha yuko rero ibiriko birashika nga mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Mugabo rero bibaye mu nyuma zuko umutekano rero wowo ubandanya umererwa nabi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye kwikekwa yuko rero umuhari w'inyeshamba Red Tabara woba urengana mu nyuma zuko biboneka yuko Red Tabara yoyo itishikira ngaha na cane ibujumbura. Uko nanone bikekwa yuko rero Red Tabara yoba ibandanya ifise ibirindiro bikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho biboneka yuko rero hari bamwe mu bategetsi bari ko barabandanya bakorana na bamwe mu nyeshamba zigize umuhari w'inyeshamba Red Tabara. Nkuko amakuru akomeye cyane avyemeza biravugwa yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yatanguye kwikekwa yuko rero hari bamwe mu bategetsi bamwegereye bo bafise umugambi ukomeye cyane wo gukorana kandi babandanye bakorana n'inyeshamba za Red Tabara. Ivyo rero bigatangazwa n'umwe muri Somambike umukuru w'igihugu, ariko rero atashimye yuko tuvuga amazina yo kumvuza umutekano wiwe, aho abinyesha yuko rero ibiriko birashika ari akamaramaza. Mbibutse yuko rero amakuru twobabwiye mu fiyofunyo avuga ku bijanye n'umugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, n'ibijanye rero n'umugambi ukomeye cyane wo kwihagira ubutegetsi kwa Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika afashanya n'umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo n'ibindi bikorwa bitandukanye. Nkuko twababwiye yuko ari utugwi dushika tubiri nanone twinyegeje inyuma yo kugandagura Perezida Evariste Ndayishimiye. Akagwi ka mbere bikaba bivugwa yuko rero karongowe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atazeranda kugarika
aho nyene ategerezwa kugirira nk'ivyashikiye umuhisi perezida Petero Nkurunziza akaba ashaka rero kubigirira umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kugira ngo nawe nyene bimushikire. Ibi rero bikaba mu nyuma z'uko rero perezida Evariste Ndayishimiye yaciye hafatwa ingingo ikomeye cyane n'abasirikari bamugendanira aho nyene gushika ubu rero atarekuriwe gusohoka ku kirimba giherereye Igitega. Biboneka yuko rero perezida Evariste Ndayishimiye ibi vyose vyabaye mu nyuma z'uko muri aka gatondo ko kuri iri gerekerezo uko rero vyashizwe agaragara n'itangazo rikomeye cyane ryaturutse muri ntare rushatsi rimenyesha yuko perezida Evariste Ndayishimiye muri aka gatondo ariho nyene yari yagirishije inama ikomeye cyane ubwo nyene perezida Evariste Ndayishimiye yaciye atayiheza mu nyuma z'ubugwayi bwe bwaciye bumufata gihutihuti nk'uko twama tubishikirizwa kandi tukama twumviriza yuko perezida Evariste Ndayishimiye asanganywe rero indwara yiwe y'igisukari gushika ubu rero yananiwe n'abahinga batari bakeyi abo biboneka yuko perezida Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya rero yo bategerezwa kurungikwa mu gihugu c'Ubuhindi aho nyene abaganga bakomakomeye rero baturutse no mu makungu bananiwe n'ubugwayi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu rero mbibutse yuko tubabwiye yuko rero hari utugwi dushika tubiri twishinze gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero umugwi wa mbere n'uwurongowe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu rero ari we nyene bizigirwa biwe abiboneka yuko rero uwo mugwi ari we wishinze gukurako intwaro ya gahotoro kandi yamara perezida Evariste Ndayishimiye wewe abona yuko rero abo bose ari abizigirwa biwe. Gusa rero ndamwibutse ijambo rimwe rikomeye cyane mu nyuma z'uko rero urupfu rw'umuhisi perezida Petero Nkurunziza rutangura kumota niho nyene vyavugwaga yuko rero hari akarwi na cane cane ka perezida Petero Nkurunziza kishinze gutembagaza ubutegetsi ariko rero ivyo vyose nivyakanywe n'abatari bakeyi aho nyene babona yuko ari ububeshi. Ariko rero ndababwira ukuri abegereye perezida Evariste Ndayishimiye nibo nyene bafise umugambi ukomeye cyane wo kumuhagarika umutima uko rero twajeje kubirungikirwa n'umwe muri basomabike bo mukuru w'igihugu ariko atashimye kwivuga amazina yo kumva z'umutekano wiwe amenyesha yuko rero dutegerezwa rero gutanga aya makuru kugira ngo ibintu bibandanye bishigwa mu ngiro kandi bigenda neza. Ubutegetsi bwa Gitega rero kuri ubu ngubu rero mu nyuma z'uko biboneka yuko atakiriko kirahinduka bivanye n'intwaro mbi nk'uko bitangazwa na bamwe rero mu bafise ipeti rya generali aho bamenyesha yuko intwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye ibageramije. Uyundi murwi ukomeye cyane rero wishinze gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye n'uwurongowe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika wewe n'igihangange General Prime Niyongabo abiboneka yuko rero gukura neva ari ingingo inezereje na cane imitima y'abarundi ariko nanone abatari bake bakaba bemeza yuko ugiye gusubirira perezida Evariste Ndayishimiye ataco rero azozanira abanyagihugu na cane kubatangaza yuko wewe ari umwicanyi ruhebwa. Ivyo rero bikaba vyavuzwe mu nyuma z'ikiyago gikomeye cyane umumenyesha makuru wacu yagirana na bamwe mu banyagihugu batandukanye mu gisagara ca Bujumbura aho rero bamenyesha yuko rero umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika niyo shika ku butegetsi bazoca bafata ibigwanisho bakaja mwishamba. Ivyo rero bikaba vyatangajwe n'urwaruka na cane n'abatari bakeyi mu bakukurutse aho biboneka yuko rero badashigikiye intwaro ya Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika mu gutembagaza perezida Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu rero uze kunyemera tuze kubana muri aya makuru bibaye mu nyuma z'uko rero twababwiye yuko nanone General Niyombare wagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi perezida Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 ubwo nyene yatera uruhagarara rukomeye cyane. Ibi vyose rero bikaba mu nyuma z'uko rero General Niyombare yagererwa na cane kuba nanone ngo ari mu gihugu c'u Rwanda. Ivyo rero bikaba vyarashikirijwe na perezida Evariste Ndayishimiye ariko gushika ubu amasanamu yagaragaye aboneka yuko rero General Niyombare yatanguye kwidegemvya ngaha mu gisagara ca Gitega ubwo biboneka yuko rero amakuru akomeye cyane biboneka yuko rero General Niyombare nubwo biruko nguko ibi vyose ariko arabikora mu nyuma z'uko perezida Evariste Ndayishimiye wewe yikekwa yuko rero General Niyombare umwanya ku mwanya ashobora kumugaba ko igitero. General Niyombare gushika ubu ngubu rero ndababwira ukuri rero arashigikiwe n'abategetsi batari bake bivanye n'amakuru akomeye cyane yeje kudushikira mu bikorwa bijanye no kumunyegeza ubwo biboneka yuko rero bigoye cyane kumurondera ubwo perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo kumenya ayo makuru yaciye ashirako bamwe rero mu bahora mu ikambi icungerera umutekano w'igihugu kugira ngo rero babandanye bamurondera aho yo baherereye hose ariko gushika ubu rero amakuru yashikiye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nayemeza yuko rero barondeye hose ariko bakabura. Ibi rero bica vyumvikana yuko rero yoba afise uruhara rukomeye cyane mu gukurwa ko kwisinyari ku kibuga c'indege citiriwe Mekyo Ndada i Bujumbura ubwo amakuru akomeye cyane yeje kudushikira yemeza yuko rero ingenzi kuri ubu ngubu rero zigeramijwe n'umutekano w'abasirikare aho nyene abasirikare sinzi bariko baragenda muri ico gibuga c'indege biboneka yuko rero hari ikintu gikomeye cyane
byatanguye kumenyeshwa yuko rero Red Tabara yoba yikekwa kuba yoba yaganutse nga mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo itanguze intambara kuri Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma y'amajambo y'agacamutwe umukuru w'igihugu cyacu Burundi Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza mugabo ibibaye mu nyuma z'uko rero ijambo rya mbere ry'umukuru w'igihugu mushasha kuri ubu ngubu rero ryo barigira rishikire imbere y'abanyagihugu ariko nanone vyo bigoranye gushikiriza iryo jambo kuri radio n'imboreshakure vy'igihugu bivanye nuko imboreshakure y'igihugu gushikungu rero muri aya masa ikiri mu minwe y'umukuru w'igihugu umwanya ku mwanya rero murashobora kumviriza yuko abasirikare bo bahijije kugambanira Perezida Evariste Ndayishimiye unyemere rero tuze kubigaruka ku makuru akomeye cyane twabateguriye ni inkuru y'umubabaro yejeje kudushikira ubwo rero umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma zo gusabwa n'abasirikare bamugendanira na cyane kuguma ku kirimba ciwe ibi vyose vyace bitera uruhagarara rukomeye cyane unyemere rero tuze kwitanga ko umuco bibutse yuko rero General Niyombare wewe amenyesha yuko atazobandajya kwihanganira ibiriko birashikirizwa mu nyuma z'uko rero bibaye mu nyuma z'uko na Perezida Evariste Ndayishimiye gushikungu rero ageramiwe abategetsi bo mu gihugu c'u Rwanda bibutse yuko rero ibiriko biraba ari akamarabaza kimuje kure rero neza reko mubereho neza umushikiranganje wa Berger Ndirako catazera ndakugarika turacarondera umuco kuri aya makuru ariko arakwiragizwa kubijanye n'umugambo ukomeye cyane wo kwihagira ubutegetsi unyemere rero tuze kwigaruka ko tutanga umuco kuri ayo n'ayandi ariko arakwiragizwa ntimuje kure nizere ko umerewe neza iyi ni Burundi News TV.